buri mwaka mu kwezi kwa kabiri itariki 14 twamaduhura n'abantu bambaye bitukura n'ivyirabura bavuga ngo turi kwibuka umutagatifu Valentino, ukitwa ngo n'umunsi w'abakundanye. Ariko vyakomotse neza niba tugiye gucukumbura uyu munsi ngo tumenye ni kuri Malengo Media. Nimba utaragira subscribe nico gihe uyikore, ariko vyabana ngombwa rega wandike muri comment uvuga ati gose hakimudukweri turagomba gose ko twumviriza ibintu bijya tuyibakwere nkuko bisanzwe. Saint Valentin rero ngo n'umutagatifu Valentino yakomotse vyagenze bite, reka tubirabire hamwe ni kuri Malengo Media. Ariko ati burya rero ingumuko canke imvune imvano y'uwo munsi mukuru witwa ngo n'umunsi w'abakundanye wamushika mu kwa kabiri, umunsi ngaruka mwaka nyine mu kwa kabiri itariki 14. Ntababwiye baba bambaye bitukura n'ivyirabura ngo by'intambaro vyino nyine ngo urabona ngo twebwe turakundanye, bagasohoka bagahana amashurwe bigakomera. Ubwo tugiye kwibaza vyakomotse bifise imizi mu rusengero rw'aho hambere, ariho kandi bishingiye imizi hanini mu bupagani. Ngo vyagenze bite rero? Barageneza burya Uburoma canke Itali y'uno munsi arahihurizwa na Saint Valentin canke umunsi mukuru w'abakundanye nyine mu buryo bumwe canke ubundi. Ngo vyagenze bite rero? Uravye byose vyatanguye hagati mu kwa kabiri, aho ndetse hagati mu kwa kabiri buri mwaka amahuzwa n'urukundo nyine mu buryo bumwe canke ubundi. Ariko twagaruka kera cyane mu minsi mikuru y'abapagani, iminsi mikuru yarejwe nka Luparia, aho ndetse bizihiza imanakazi yari imeze nk'ikirura she wolf y'Uburoma. Iyo manakazi kabikekwa ko rero yonkeje Ramilisi hamwe na Rumisi. Abo barazwi kubize amateka y'Uburomani, aho ndetse Rome Italia yakomotse birazwi na bose yuko ndetse iyo manakazi bo abize secondaire bakiga histoire barazi neza amateka ya Romisi na Romilisi. Biravuga ko bonkejwe n'iki ni inyamaswa y'igikoko. Ubwo rero haraho bihurizwa n'Uburoma bwaho hambere. Windi vugo hariho ndetse indi manakazi yitwa Fausi nayo bwaho ndetse bikekwa ko ifise inkomoko haraho isani na Saint Valentin, kandi ngo ari imanakazi y'uburumbuke gutera ibintu bikanaga ku buryo bakora ibirori muri iyo myaka. Niyo ndetse bizize iyo nyamaswa bagakeka yuko ndetse iyo nyamaswa ari ituma iyo barimye bimbura neza ibintu bikagenda neza, bakozuza ibigega vyabo bagatanga n'ibitambo. Vyaba ngomba bagafata n'abagore bakabakubita ibintu bimeze nk'ibimoko canke ibintu bimeze nk'ibisato vy'inyamaswa biri kwa maraso, bakabameja ko n'amaraso bikagaragaza uburumbuke. Vyahere byose mu kinjana hafi ca 5, aho abaromani canke se ikiswe Kiliziya uyu munsi. Abaromani bishize baravuga tukeneye gutuma isi yose tuyikuramwe ubupagani. Mugabo kandi ya misi mikuru ari isanzwe ikoregwa mu bupagani twongere kandi tuyitereke muri Kiliziya mu buryo bumwe canke ubundi. Nico rero Galasi yategeka ko mu kwa kabiri itariki 14 kwari wo munsi wa Valentine. Ariko uravye neza uwo munsi mukuru aho uhurizwa neza ntivyavuye kuri umupapa oya, ahubwo vyavuye neza vyavuye ku bigwi vyavuzwe ku mugabo yari umukozi w'Imana yitwa Valentine. Yari ndetse patiri w'Umuromani, yari mu kinjana hafi ca 3 mu ngoma y'umwami yitwa Claudius wa kabiri. Uyu mwami Claudius wa kabiri yari umuyobozi yagomba ndetse ko yagura ubwami bwiwe kandi yagomba kugira igisirikare kinini cyane. Mwumva kakano hariho ndetse umupapa yitwa nakose umupapa n'umupatiri yitwa Valentino, hakaboka n'undi mwami yitwa Claudius wa kabiri. Uyu mwami yarategeka mugabo yagomba igisirikare gikomeye kandi kinini cyane. Uyu mwami Claudius wa kabiri kuko yarafise ingamba nyinshi yamajamwo, ubwo bigategekwa ko akeneye abantu imisore yitabira urugamba n'intambara ziwe kugira ngo akomeze yagure akarere kiwiwe. Uyu mwami Claudius wa kabiri ubwo kuba uyu mwemera agomba ndetse imisore ikangara nyine ije mu rugamba, byabaye ngomba ko abakiri bato bahatirizwa kureka imiryango yabo. Ubwo nimba ararongoye ukaba ufise nk'umukobwa umaranye nk'amezi 2
haba afise inda canke atayifise birakuraba. Yavuga ati umuntu wese yitwa ko ari umusore natabare, igihugu kiri mu rugamba. Bikaba ngombwa ko abantu benshi bakiri bato, abahungu cyane cyane, bisuka muri izo ntambara za Claudius wa kabiri, ku buryo benshi byatanguye kuburabuzwa ahubwo no kurongora kibi kibazo. Benshi kurongora bitangara kuba ikibazo cy'ingutu. Buryo amenye ko wakuranye n'umukobwa nkuko bisanzwe murazi ko umuntu yakunze biragorana kumva ngo yavuye ku mugore wiva bakimushashaye. Byaragiye birakomera, abantu bamenya ko ibyo kurongora atari yo business isigaye ihari, ahubwo business isigaye ku ngoma y'umwami Claudius wa kabiri ari kujya mu ntambara. Ubwo kubyo no kurongora byasa n'ikibazo muri iyo minsi. Abasore ntibari bakirongora pe, ahubwo ikintu cya mbere bashira imbere kwari kujya mu ntambara. Ico gihe rero kubera iyo umwami Claudius yarazi neza yuko ibyo kurongo bishobora gutuma haboneka ikibazo cy'imisore kwanga kuja mu rugamba, byagiye kumera nk'ibiburizwamo gato. Ariko rero muri iyo myaka nyine uyu Claudius wa kabiri akimara kubuza ibyo bintu, cyakurikiye n'ikintu kimwe. Batangiye kwiga abasore hafi ku nguvu ngo baje mu ntambara, bahatirizwa kureka imiryango yabo. Ibintu birakomera, umwuka wa gisirikare urakomera muri iyo minsi. Benshi batangura gukumbura mu rugo, birakomera. Ariko ku buryo ivy'ubukwe ngo kurongorana byagiye kuburizwamo nabyo mu gihugu baravyanga, ntabyo kurongora. Ariko muri iyo myaka nyene aho bavuze ngo ntabyo kurongorana, hariho ndetse ngo patiri yitwa Valentine, we yabona ko ivyo umwami Claudius wa kabiri yakoze ko atari vyo byo kuvuga ngo ibyo kurongora bamubiretse, ahubwo mutangure mukurikirane iby'urugamba. Uyu mupatiri rero Valentine yavuze ngo ya ivyo umwami w'abami yakoze si bibi, nako ni bibi cyane. Hategereza ahubwo umugambi wo gukomeza bo gukora iki, gushingira abantu bwihishwa. Ico yakoze uyu mupatiri atangura kurongoza abantu, sinzi nimba bito kurongoza, gushingira abantu bwihishwa umwami atabizi. Ariko nyuma y'igihe biza kumenyekana yuko umwami Claudius yavuze ngo ntabakwiye kandi gushingiranwa, ahubwo baje mu ntambara. Ariko amenya ko iryo tegeko yashinze hari abari abaciye kubiri naryo. Ko byakurikiranye rero sinukundi, bafashe patiri Valentine bamuta muri yombi, bamuta muri gereza, baramufunga. Bumira kumeri bamushira ndetse urubanza rwo gupfa. Ariko ngo birizegwa yuko muri iyo minsi nyene akiri muri gereza ngo haza amakupe y'abakiri bato bakamugendera muri gereza Papa Valentino, bakamuhereza amashugwe, bakamuhereza kandi burya n'udukete twanditse kamajambo yo kumushimira kuko yemeye kubashingira kandi mu gihugu bibujijwe, bari basanzwe biyikundaniye. Ubu mwami yashinze ati ntawo kwiye kurongora, ahubwo imisiro ndayishaka mu ntambara. Mugabo uyu mugabo patiri Valentine akavuga atoya ivyo sivyo, ahubwo gikenewe ni gushingira abantu bwihishwa. Urumva nk'abakunda yenyene nta kumutari kumva ko yakugiriye neza nka patiri nyene Valentine. Ubwo byakomeje gukurikirana rero, baje kumugendera muri gereza, bamuzanira udushugwe, ibintu bikaba neza, bamushimira. Ubwo rero aho niho hakomotse amateka, aho mu buryo mbe cyangwa ubundi bikekwa ko uyu patiri Valentine yagiye gukunda umukobwa uwamufunze muri iyo gereza. Ku buryo ngo umunsi yapfuye, umunsi bamucira urubanza wo gupfa rero bamumanike. Biravugwa yuko wa mukobwa muto yamwandikiye, akaba wamwandikira agakete. Urumva uyu patiri Valentine akiri muri gereza byaje kurangira nawe yisanze mu rukundo. Kuko buryo bapatire uhambere bararongora, ibyo kutarongora byatanguye nyuma gato gusa, igihe umwami w'Ubwongereza Henry bamwankira kurongora umugore wa kabiri Papa. Nkeneye kurongora umugore wa kabiri atoya, sinovyemera jewe nk'umukuru, nk'umushumba mukuru wa Keleziya. Naravuga ati nimba byanse rero n'ubundi nta mpamvu yo kuvuga ngo Roman Catholic. Roman tweha turi mu Bwongereza, ibyo kuvuga rero ngo ni Keleziya abaromani turi mu Bwongereza, ubwo ndavavayinuye navyo. Ubu rero nkene nanjye gushinga Anglikani rubu rusengero rw'Abongereza, pana ngo Roman Catholic. Kuko Roman Catholic yo bujya Catholic y'abaromani haba ari ijambo Roma nyine. Nivyo yacatangura kugwanya uyo mwami kugira ngo yirongore urundi mugore wa kabiri nkuko bisanzwe. Ico gihe haje kwicubita rero ngo kwitandukana na Keleziya Gatolika y'abaromani. Baravuga ati twebwe rero ujye gukurikirana kimwe,
kugira ngo twitandukanye nabo tangura murongore rero nako ntimurongore ariko hambere bose bijya ngo bararongora niko amateka bizi iteko ryo kutarongora mwibuke nimba koko Petero ari we papa wa mbere mwibuke Petero yari afise umugore Yesu arababwiye ngo mwe mwataye abagore banyu Petero yari afise umugore nimba ari papa wa mbere amateka y'ubupapa ntatangura no kutarongora oya sivyo pe habe na gato uburyo umwe cyangwa ubundi rero ngo uyu mupatiri Valentino we yaje kwisanga yarakunze umukobwa wa nyenigereza ariko ngo biravugwa yuko nyuma yaho gato rero wa mukobwa wa nyenigereza ngo ajye kumusigira ngo agakete umunsi wo kumwica ajya kumumanika yandika ijambo ngo from your Valentine iryo jambo muri kubona imbere yanyu nkubwira ngo inkuru turi kuyikura ahantu hamwe honyene ku rubuga bita The History niyo handi rero havuye za mari kubona zifise amababa bigaragaza imana y'abaromani y'urukundo cyangwa ukabona amashusho y'utwana tutanguna bakerubi abamarayika ngo babana baba bari mu ijuru nabo ngo bakagaragaza urukundo abakristo rero niho bakuye ivyo bintu kuri mu mateka y'amana y'abapagani y'aho hambere y'uburumbuke ukongera kandi ugakomeza ukabandanya mpaka bikagera mu bukristo kwa wa mupatiri Valentino bigakomeza mpaka ngo mu ijuru abagiye bashushanya abana bato bafise amababa bagiye bakora iki bukomeza ubwo amateka kanakomeza rero ntubone mu mashusho mukabona ibyo by'inkundo ngo ni za love n'ibiki ibi byose bijya byavuye mu minsi y'abapagani ndetse n'ibintu by'abapagani bikubitwa mu idini ibintu birakomera ibyo rero uyu munsi buri kwa kabiri tariki 14 ni umunsi mukuru w'abakundanye imigati iragugwa amashugwe bikakomera barakubiraho ku munsi ku mwaka agurishwa amaroza asaga imiliyoni 180 bagomba guhereza babo amaresitora kuzura gakubita urumva udukete bakandikirana kubwo vinjiza hafi miliyari 14 ku mwaka ku bintu by'inkundo gusibaza amashugwe yagize miliyari z'amadolari y'abanyamerika hafi 14 umva amafaranga menshi kubera ibintu by'inkundo ku buryo hagiye handikwa ivyese byinshi bivuga isinzi ki gukomeza mu buryo muca nk'ubundi ariko mbibutse baho ni kuri Malengo Media niba utaragira subscribe rero uri kuracikwa na byinshi pe ariko kandi munasimbire kuri Malengo Movie Official buri kimwe kiriyo ibintu bakunze amafilime naho zirahari nkuko bisanzwe ariko nimba hari ikiganiro keneye ko tugukorera andikaho muri commentaire uvuga uti Malengo mudukorere ibi dukeneye kumva ibi navyo turabikora nkuko bisanzwe naho butaha